kwa kabiri twarakubonye. Yego 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 yego, iyo twarabonye Mana we idukorera ibikomeye. Twarabonye itabara, twarabonye nimero zamuye ibiganza byawe umunota umwe gusa ushimira iyo Mana wabonye, ushimira iyo Mana wabonye itabara ubuzima bwawe, ushimira iyo Mana wabonye kurenganya imitumba, ushimira iyo Mana wabonye igwana intambara zikomeye. Kuva ku itariki ya mbere, itariki ya kabiri, itariki ya gatatu twabonye Imana itwinjije muri ino kwezi kwa nyuma kurangiza igice cya mbere cy'uno mwaka. Reba zotaya mande, shima Yesu we, shima Yesu we, shima Imana kubw'umuryango wawe, shima Imana kubw'urugo rwawe, shima Imana kubw'akazi kawe, shima Imana kubw'abana bawe, shima zotaya. Turagushimiye Mwami w'abami, ino tariki ya kabiri kuno kwezi kwa gatandatu turagushimiye ko wabaye Imana, turagushimiye ko wakoze ibikomeye, turagushimiye ko watabaye, turagushimiye ko warwanya intambara. Hari intambara twabonesheje hari izo twabonesheje amaso, hari n'izo tutabonesheje amaso. Izo zose wabaye Imana, izo zose wakoze ibikomeye, izo zose waratabaye. Iyo atabaye Mwami wacu tuba twarabaye agatwenge kamenye abanzi bacu, ariko turagushimira ineza yawe, ineza yawe nawe irondora, ineza yawe Mana nawe irondora, ineza turagushimiye Mwami wacu. Turagushimiye Mwami wacu. Wakuyeho ibitambo, wambabariye wavuze rimwe wambabariye ibyaha, uwo Yesu wamushima, uwakoze bino na biriya, uwagiye ahera. Hallelujah, hallelujah. Hey! Reka mwene mukomera amashyi menshi y'Umwami w'abami. Hallelujah, hallelujah. Ni iby'agaciro kumubwira ubuhamya bwe, ndashima ni iby'agaciro
Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ndumva imbaraga. Ndumva ubushobozi. Turagiye gusenga. Ariko mbere ko dusenga, mbere yuko dusenga, haleluya, ntihagire umuntu asamara, ndagutumira ngo ube muri buno bwiza bw'Imana. Turagiye gusenga Imana. Haleluya. Harakora ibitangaza, harakora nta kintu, ariko hari umuntu yumva zino mbaraga, hari umuntu yotwebera muri zino mbaraga. Mana arakora, masataya maderosa, arakora, nitangaza, nakinu kitomushoroke, arakora. Uzamure ibiganza byawe aho wicaye gusa, ubizamure hejuru, uturike ibiganza byawe. Mana we. Ino tariki ya kabiri Mana, turakuzamuriye bino biganza byacu, turakudugirije bino. Yesu we lemando sayile monde, oramante likanto sayile monde. Hari imbaraga ndiko ndumva ziriko ziramanuka, hari ubushobozi ndiko ndumva buriko buramanuka. Orama sentere bosa kanto sayile monde. Emerera ukomeze kuduza ico kiganza cyawe, ukomeze kuduza ico kiganza cyawe. Ego Yesu we, 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 ego Yesu we. Turagushimiye kuri kurakora ibikomeye. Nta yindi Mana ikora nkawe. Twakubonye mu kwa mbere, twakubonye mu kwa kabiri, twakubonye mu kwa gatatu, twakubonye mu kwa kane, twakubonye mu kwezi kurangiye kwa gatanu, aho mwasi yari wamushingiye akarindi, aho mwasi yari yavuze ngo niturengana, aho mwasi yari yavuze ngo birarangiye. Ariko wiyerekana nk'Imana, ukora nk'Imana, utabara nk'Imana, ukiza nk'Imana, uvuga rimwe biremera, uvuga rimwe birakomera. Yesu we, turagushimiye Yesu, turagushimiye Yesu, turagushimiye Yesu, turagushimiye Yesu, kubitangaza wakoze. Turagushimiye baturiza ya mbezi yose, turagushimiye Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwenye tugakomera amashyi menshi umwami wawe. Amen, 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 amen. Yakugora uhaguruke ku maguru yawe, yakugora uhaguruke ku maguru yawe. Haleluya.
hari abantu banezerewe muri kino gitondo, hari abantu babonye Imana muri kuno kwezi turangije, hari abantu biteze kubona Imana muri kuno kwezi kwa gatandatu. Nyemerera ungumbirira abantu 5 babwira ngo Imana yarakoze kukuzigama. Ubagumbire neza, ubagumbire neza, ubagumbire neza, babwire ngo kaze mu kwezi kwa gatandatu Imana ikugirire neza muri kuno kwezi. Gumbira abantu 5 neza mu gishingo cyane neza 5 turangije, ubabwira ngo felicitasiyo ko Imana yabanye nawe. Haleluya! Oh haleluya! Oh haleluya! Oh haleluya! Amashina! Haleluya! 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 Nani Yesu abahezage. Haleluya! Numva imbaraga, numva amahoro, numva kunesha, manuri mwiza, manuri mwiza, ibihe, manuri mwiza, manuri mwiza, ibihe. Haleluya! Haleluya! Reka nababwire, nta kintu kiryoshe n'iyo umwansi wawe yari yiteze kukubona urira ariko akabona uri kuratwenga. Samani haleluya! Haleluya! Nta kintu kiryoshe n'iyo umwansi wawe yari ariko akisanga urahagaze, akabona uracahema, akabona uracagendagenda, akabona uracaririmba, akabona uracashima. Oh haleluya! 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 Erega bari bazi ngo baraturangije, hari karimbi bari bagushingiye, harako bari bavuze ngo ntuzorenga kwa 5, ariko twarakurenganye kandi n'ukundi tuzokurengana. N'ukundi twongera tugira oh haleluya! 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 Muri ibi minota dusigaranye nyine turagiye gukubita Satani n'ibikorwa byiwe mu izina rya Yesu. Ndumva imbaraga zo gusenga muri iyi mwanya dusigaranye gusa. Semeni haleluya! Semeni haleluya! Semeni haleluya! Semeni haleluya! Turagiye gusenga Imana ikubite Satani n'ibikorwa byiwe byose. Ibyo yari yashize imbere yawe muri kuno kwezi, ibyo yari yateze imitego imbere yawe, turagiye kumusenyagura mu izina rya Yesu. Ariko hari abantu banyumvise muri kino kibanza, hari abantu turi kumwe muri ino ntebe. Semeni haleluya! Haleluya! Semeni haleluya! Yarabigije cyambara umurongo w'10 hambira amajambo avuga ngo ohenda gushizaho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abantu bwo gusangangura, gukomvongora, kubomora no guhonya. Turagomba gukora nta wundi mwansi dufise, ni Satani yivanga mu byacu. Asifiwe Yesu. Ariko mwabantu Imana ishimwe, Imana ishimwe. Semeni haleluya! Semeni haleluya! Semeni haleluya! Dufite ijambo ry'Imana badusomeye, sinza kurija kure, ariko hari ijambo nk'emu Imana yampaye mu ijambo ryiza badusomeye mu butumwa bwiza bwa Luka. Badusomeye ijambo bivuga ngo Yesu agira gute, umugabisha w'abasoda wagira nte atabaza Yesu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Haleluya! 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 Atabaza Yesu. Nabihaye ijambo ry'umutwe nubwo ibindi byose wobyibagira cyangwa ibindi byose nobyibagira. Mu mwanya tugiye gusengeramo bivuga ngo ukwizera kwawe ko tuma ibintu bihinduka. Niwanyumvise wovuga ngo amen. Niwanyumvise wovuga ngo amen. Imana ishimwe cyane. Ukwizera kwawe ko ushobora gutabara umuryango wawe.
ukwizera kwawe ko ushobora gutabara ibyawe, ukwizera kwawe ko ushobora kugutabara mu bihe bikomeye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Mu gitabo cya Yeremiya singomba kubitebako cyane, ariko hari ijambo ryankoze ko muri iki gice cya 5 ku murongo waho wa mbere havuze ngo Imana iravuga ivugishije umukozi wa Yeremiya, iravuga ngo nimwiruke hirya no hino mu nzira z'i Yerusalemu, murondere mwitegereze, mucakare no muhiyaguye haho, namba mwabona umuntu yoba umugororotsi arondera iby'ukuri, nanje nzogira gute? Nanje nzogira gute? Avuga cyane, nanje nzogira gute? Mu yandi majambo, ijambo ry'Imana, semeni haleluya. Wevugira ngo haleluya, wevugira ngo haleluya. Mu yandi majambo, Imana ituma Yeremiya iramubwira ngo genda ubwire abantu banje, iravuga ngo nimba hari umuntu ni muri ko muranyuma, semeni haleluya. Nimba hari umuntu yoboneka umwe, nimba hari umuntu yoboneka, apana benshi, apana igihugu cyose, apana isinzi, apana ishengero rya Anglikani mu Nyakabiga, apana umuryango wawe wose, ariko nimba hoboneka wewe wenyene mu muryango wawe, nohaharira. Vugira ngo amen, vugira ngo amen, semeni haleluya. Nagomba nakubwire kino kintu, ukwizera kwawe kurashobora gutabara abantu bawe, ukwizera kwawe kurashobora gutuma ibyawe bitabagwa, ukwizera kwawe kurashobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Ikibazo tugira nuko tutizera. Imana idufashe cyane. Bibiliya itubwiye uyu mugabo yari umugabisha w'abasoda, yari umugabo akomeye cyane, yari umugabo ateye ubwoba mu gihugu, yari umugabo ahagaze neza, ariko Bibiliya ishinga intahe iravuga ngo yumvise amakuru ya Yesu. Haleluya. Yumvise amakuru ya Yesu, ntiyarindiriye ko arinda kumwibonera, ntiyarindiriye ko arinda kumubona amaso mu yandi, ntiyarindiriye ko arinda guhura nabo ngo baramukanye, ntiyarindiriye ko arinda kugira, ariko ngo yumvise amakuru yande, amakuru ya Yesu. Imana ishimwe. Semeni haleluya, semeni haleluya, semeni haleluya. Uyu munsi nitwumvise amakuru ya Yesu gusa, ariko uyu munsi twe twaranamwiboneye. Hari abantu babonye Yesu, hari abantu babonye Yesu, hari abantu babonye Yesu, hari abantu babonye Yesu abambika, hari abantu babonye Yesu abagira neza, hari abantu babonye Yesu abakiza, hari abantu babonye Yesu abahagararira, hari abantu babonye Yesu abavugira, hari abantu babonye barenganye bagatabagwa, hari abantu babonye haleluya. Ariko uyu munsi nituragera ku rugendo rwo kumwizera, kubera iki turacakeneye ngo tubone uwazutse. Imana ishimwe. Dukeneye ngo turinde kubona uwazutse, ariko reka nakubwiye uramaze kubona Yesu. N'ikimenyamenya kubona urangije ukwezi kwa 5. Haleluya, haleluya. Kubona urangije ukwezi kwa 5 nk'abantu, hari igihe wokwibaza ngo nukubera ko wari umuhinga cyane. Nibyo, nibyo. Wakurangije kubera ko uri umuhinga cyane, wakurangije kubera ko uzi guteka imitwe cyane. Hari abantu batetse imitwe yankagusha, hari abantu batetse imitwe igirana. Haleluya. Ariko wewe wabonye Imana. Semeni haleluya. Wabonye Imana, wabonye Imana. Imana ishimwe cyane. Wabonye Imana. Ivyo biguha ibyizigiro yuko nibiri imbere navyo izobikora mu izina rya Yesu. Semeni haleluya. Bitanga ibyizigiro. Bibiliya ngo uyu mugabisha w'abasirikare yumva amakuru ya Yesu, yumva yuko Yesu akiza, yumva yuko Yesu abohora, yumva yuko Yesu atabara, yumva yuko Yesu agira neza. Ngo akibyumva gusa arabyizera, akibyumva gusa agira arabyizera. Igihe kimwe nagiye gusengera umuntu, twagiye mu ivugabutumwa, hari ahantu ndabyibuka mu Rushubi muri Rirani. Hanyuma uwo munsi ninjira ahantu mu rugo, nsanga umudamu ajyamye ahantu,
ajyamye aho hantu ndamwegera ndamubaza nti n'amahoro, arambwira ati n'amahoro, umeze neza? Ati wapi ndagwaye. Hanyuma uragwaye, wumva umeze gute? Anganira ingene ameze. Tukiriko turaganira umugabo wiwe araza. Umugabo wiwe aje aza yaburewe ameze nabi, hanyuma asanga turiko turaganira, aratwumviriza, yumva turiko tuganira ijambo ry'Imana, yicara hafi aho, hanyuma arambwira ngo muntu w'Imana, mwebwe murasenga, natwe twarasenga, hari abantu bacitse intege, ariko uyu munsi ndaje kukubwira ngo ukwizera kwawe urashobora gukiza ubuzima bwawe. Semeni haleluya. Ukwizera kwawe urashobora gutuma abana bawe batabagwa. Ukwizera kwawe urashobora gutuma umuryango wawe utabagwa. Ukwizera kwawe mwene data ndakubwira ngo ukwizera kwawe urashobora gutuma situation ihinduka. Ukwizera kwawe urashobora gutuma Imana ihaguruka igakora. Haleluya. Arambwira ngo tumaze imyaka 4, uyu mudamu wanje ni kimuga ukumubona uko yaramugaye, jewe nari umupentekoti kera, ariko kubera yuko Imana yampemukiye cyangwa bivamo, ariko n'ubu ndacyasenga rimwe rimwe iyo ndabyiyumviriye. Ngo ariko acarambwira kandi arambwira ati ariko nimba usenga ugasengera uyu muntu agakira, ndemera ko hari Imana. Namubwira nti ariko urizera iyo Mana ko ishobora kumukiza? Arambwira ati ndabyizera, ariko byaranze. Haleluya, haleluya. Mbariza uri impande yawe ngo mbega byanse bivuga gute? Mumbariza uti byanse bivuga gute? Mubaza uti byanse bivuga gute? Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hari kinyoma mwasa dushiramo ngo byaranse, ariko reka nakubwiye nibiranka biracyashoboka, biracyakunda ko Imana ikora igitangaza, bivana n'ingano vyizeye. Semeni haleluya. Biracyashoboka. Haleluya. Numva imbaraga ziraje, numva ubushobozi buraduze, numva ishari rikijijwe. Ndamubwira ntumviriza wa mugabo, Imana iracyakiza, Imana iracyatabara, Imana iracyabohora, Imana iracyagira neza. Birirangira mu Baheburayo 13:8 haravuga ngo uko yari kera n'uyu munsi niko ari, kandi niko azohora ibihe byose. Uko yabanye nawe mu kwa gatanu niko azobana nawe mu kwa gatandatu, kandi niko azobana nawe mpaka umwaka urangiye. Ubyizere uvuge ngo amen. Ubyizere mwire ngo amen. Haleluya. Ndamubwira ngo iyo Mana yanje nizeye iracyatabara, iracyakiza. Ikibazo ni wowe wataye ukwizera. Ntangura kumubwira ubutumwa bw'isi, ndamubwira ngo Yesu aracyabohora, Yesu aracyatabara, Yesu aracyagira neza. Arihana, yikubita hasi, arafukama, ararira. Umuntu w'umugabo, nibyo byari bibaye rya mbere mbonye umugabo arize nk'uko yarize. Abantu mwe hari abagabo bazi kurira. Bugiye utarafadika wibaza ngo biracyagendeka. Kera nahora mbona abantu barira pastor, avuga ati barabarotse. Hanyuma umunsi umwe ndavyibuka, twari dufise ikorana n'inshuti za Yesu apremidi, nije nigisha. Hanyuma ndavuga nti uko bigenda kose sinja gutaha muhira kuko no hava ncegwa apremidi. Hanyuma ndavuga nti reka ngende mu cumba cari kikiri hari yepfo, mbe ndaryamaho ndindire ko saa 8 igera. Ariko numva afise ubwoba, mvuga nti mbe bana yanjye cari gikorane, twari twagize fusion y'amakorari abiri, sinzi ko muvyibuka inshuti za Yesu. Twari twagize korale Shima Yesu yo kumutanga n'inshuti za Yesu twagiye hamwe. Hanyuma abanyamutanga bose baza ngaho mu Nyakabiga, natwe bw'ishengero byose ryuzuye. Murabizi inshuti za Yesu ziko zikorane, mubizi ngene haba huzuye, hari huzuye. Hanyuma uwo munsi ndibuka ngenda mu cumba nkura impuzu zose, kuko navuga nti
nta wundi muntu aza kwinjira, nkura ikoti nari nambaye, nkura ishati nari nambaye, ndayimanika hejuru, hanyuma ndugara neza kiriya cyumba cyahari epfo, hanyuma ndagarama ku itapi ndindiriye yuko saa 8 gera, hanyuma ngende mu gikorane. Nkikigaramyaho, semeni haleluya, nkikigaramyaho njyamye, Imana itangura kungendera, irangendera, itangura kunyereka amanyanga yanje nkora, itangura kunyereka ububi bwanje, itangura kunyereka intege nke zanje, irazinyereka. Ntangura kwiyumvira ati none aba bantu ngiye guhagarara imbere yabo, n'abantu mwe nimwibaze murateye ubwoba kuba ndabahagaze imbere gutya honyine n'ubuntu bw'Imana. Semeni haleluya, n'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Itangura kunyereka abantu ngiye guhagarara imbere yabo, itangura kunyereka amaso ngiye guhagarara ari karandaba. Imana irambwira ngo haleluya, irambwira ngo iyaba no kuguruye amaso y'aba bantu uhagaze imbere yabo, bakabona ububi bwawe n'intege nke zawe, nta n'umwe yosezera uwundi mu gusohoka, nta n'umwe yosezera uwundi. Ariko Imana itangura kunyereka ingene ndabikora canke nja muri izo ntege nke, hanyuma yo ikanyihanganira. Bene uwo munsi nararize muri kiriya cyumba, hamwe je nemvuga nti naje bandoze pe, nararize ndarira, itapi nari njyamye ko iratota, amaso arabyimba. Umuntu wa mbere nasohotse duhura nawe andaba mu mazi n'amaso avyimvye, yambwiye ngo ico wasengeye Imana ikigukorera. Ndamubwira ngo ntavyuzi, Imana yangiriye ubuntu, yanyuguruye amaso. Semeni haleluya, haleluya. Uwo mugabo ndamubwira ngo Imana yacu iracatabara, Imana yacu iracakiza, Imana yacu iracabohera, Imana yacu iracakora ibitangaza. Ndamubwira ngo ikibazo ni utavyizeye, uravyizeye. Arambwira ngo ndavyizeye, ariko ararira, arihana. Uwo munsi ahejeje kwihana, ndamusengera, cyane ndamubwira numva nuzuye imbaraga z'Imana, numva ndadugijwe mu rundi rugezo, mpindukirira wa mudamu ndamubwira nti mama, Imana igukoreye igitangaza, kandi guhera uyu munsi. Semeni haleluya. Mwibaza ngo narasenze amasengesho menshi, reka da, nambuze gusa ati mu izina rya Yesu Kristo Imana igukize, ikugirire neza. Uca ndigira ndavuga nti Imana igukoreye igitangaza, kandi ico igukoreye uzugishingira intahe. Uca ndigira ndagenda, naciye manuka uwo munsi, ku mugoroba hageze. Semeni haleluya, semeni haleluya. Ku mugoroba hageze, wa mudamu bagenda kumwanura kumwe bahora bamwanura, bagiye kumwanura bakimuhagurutsa gusa babona arahagaze arakomeye, bakimuterura babona aragendagenda. Hari ku mugoroba isaa 12 nari namaze gushika i Bujumbura, ariko amakuru ansanga i Bujumbura aravuga ngo hari umuntu wagiriye neza, wasengeye, Imana yakoze igitangaza. Reka ndababwira, ukwizera kwawe niko gushobora gutuma umuryango wawe utabagwa. Semeni haleluya. Ukwizera kwa, ariko mwabantu umwanya uraheze. Semeni haleluya. Birimbwira ngo Yesu Kristo yumvise ayo majambo y'uwo musoda, yumvise amajambo y'uwo mugabisha, aravuga ngo ntaho nari bwigere mbona umuntu afise ukwizera. Mwabantu, iyi Imana ndiko ndababwira, reka basi ndababwira ibyo ngaha, sinabibabwira. Ubushize twafashe amasengesho y'iminsi 3, dufata amasengesho y'iminsi 3 turiko turasenga Imana, twaraha mu cyumba. Pastori ampamagara ku munsi ugira 3, arambwira ngo haje umwana agwaye kandi amerewe nabi. Siko pastor? Uwo mwana bari bamuroze, aza yikorewe na papa wiwe. Bene da, sindiko ndababwira ibyabaye mu rindi shengero, ndiko ndababwira ibya hano. Dufise Imana ikora ibikomeye, dufise Imana itera ubwoba ibiteye ubwoba, dufise Imana ivuga bikaba. Amamagaye, twari tumaze iminsi 3 tutajya tutanywa, abo twari kumwe baravyibuka mu nshuti za Yesu. Hanyuma ndasohoka hanze ndaba uwo mwana, ndavye umwana mbona ararembye, niko ko yari arembye. Hanyuma bigeze aho ndinjira mbwira abo twari kumwe, murongozi nuvyibuka, mbwira abo twari kumwe ndabwira ndi bantu b'Imana, umwana mbonye ararembye, kandi
ukuntu ndabyumva mu mpemu si ibintu bisanzwe. Nitwari bwavugane n'umuvyeyi wiwe, si ibintu bisanzwe. Ndababwira nti none mwumva mufise inkomezi zo guhangana n'izo mpemu mumaze iminsi 3 mutajya? Mwumva mufise izo mbaraga? Abo twari kumwe twese turarabana, tumaze kurabana twumva Imana iratubwiye ngo umbiriza, si mwebwe mugwana ariko ni je ndiko ndagwana. Si mwebwe muhangana, ikibazo mwe mwabishize mu mubiri, ariko si ikibazo c'umubiri, ariko ni ikibazo cyo kwizera. Ariko muranyumva? Semeni haleluya. Mwebwe mwagiye mu mubiri, kandi niko twari twagiye mu mubiri, twiyumvira kugwana mu buryo bw'umubiri, kuko twari tuzi ati mwe muzisaze. Hari igihe umuntu mukubita jido gutya ukamuhonyorera hasi ukamubwira turavamo ntuvamo, ariko ufise inkomezi zo kumufatira hasi. Ariko hari ikindi gihe inkomezi ziba zaheze. Semeni haleluya. Hari ikindi gihe inkomezi ziba zaheze. Ndababaza ati mwe mwumva muri ready kugwana nazo? Reka ndababwira igitangaza cyabaye. Imana ishimwe cyane. Mu mpera Imana yacu icubahiro. Haleluya. Igitangaza cyabaye uwo munsi, mwe mu Imana amaze kutubwira ati si mwebwe mugwana, turamubwira ati nuze. Amaze kwinjira turamubaza ati umwana agwaye gute? Aratubwira turumva umwana yahora bakubuterere, yaragirira impene umuntu ari aho muri ndi dini ntavuze hariya hirya. Rero hari ibintu bamuteze, kandi ibyo bintu biramugiriye nabi, ibyo bintu bigiye kumwica, kandi turaba umwana twarabona ko umwana by'ukuri arembye. Reka ndababwira igitangaza cyabaye. Mwe mu Imana tubwira tumbiriza, nta kindi mukora nimba mwe mubyizeye. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Yatubwiye ati fata amazi mumuhe. Tubwira papa w'umwana, turamubwira ati tuma kinju hajya kwibarabara. Atuma kinju kwibarabara. Turamubwira ati mu izina rya Yesu uyu mwana muherezanywe hama mutaha. Muriko muranyumva? Umutama amugotomeza amazi umwana bidakunda ko umwana yanywa, ariko anywa dukeya, agenda anywa dukeya. Hanyuma turamubwira ati twara umwana wawe yakize taha. Umutama mu mutima yaravuze ati nimba hari abantu basuzugurana, sinari bwabona abantu basuzugurana nk'aba bana. Ariko kubera ko yari yadusanze iwacu, aravuga ati nta yindi shwa mfise, nta bundi buhinga mfise, ndasohoka kuko bansohoye iwabo. Semeni haleluya. Yikorera umwana wiwe uko yamuzanye aramutwara, nta kintu na kimwe cyari bwabe. Ndabeshe murongozi. Ariko reka ndababwire, agisohoka ngaha gusa ariko aragenda, akigera hajya ku muryango umwana yari yatabawe yakize. Yasohotse ku muryango wa portaye, agaruka gushima Imana, aravuga ngo umwana yatabawe. Ndabeshe pastori ni cyabo. Reka ndababwire, ukwizera kwawe kurashobora gutuma umuryango wawe utabagwa. Ukwizera kwawe kurashobora gutuma ibyari byugaye byawe byuguruka mu izina rya Yesu. Reka ndababwire ndangiza kuko amasaha yaheze. Uyu mugabisha Bibiliya yatubwiye ngo akivuga agituma abo bantu, Yesu atikaraza arababwira ngo genda mumubwire sinari imbere y'ugushika iwanje, sinari imbere y'ukurinda gushika, nibifata y'ukurinda gushika hondi, ariko ndizeye. Semeni haleluya. Ndizeye yuko niyo vuga gusuri hari umwana wanje arakira. Birimbwira ngo abatumwe bashitse muhira ngo basanga umwana yagize nte umushumba yakize. Yakijijwe n'iki? Nta kindi cyamukijije suko Yesu yashitse mu nzu, ariko yakijijwe nuko shebuja yizeye ko Yesu ashoboye kumukiza. Hari abantu ndiko ndabwira, nta kindi kizotabara ubugingo bwawe nuko wizera umwami Yesu. Bibiliya mu byakozwe n'intumwa 16, umugabisha w'abasoda yari arinze ibohero, ngo amaze kumva ko abanyororo bose bagiye, Bibiliya ivuga ngo agira yihe umugozi, ngo agira yiyice, ngo Paulo na Sila barahindukira baramubwira ngo ntiwigirire nabi, turi hano. Semeni haleluya. Ntiwigirire nabi, turi hehe? Turi hano. Agihindukira aravuga ati sinari bwabona abantu bameze nk'amwe. None nokuriki nogiriki, baramubwira ati nta kindi cyo gukora, izera umwami Yesu bagirande, kandi ntukira wenyine, nawo hehe, nawo mu nzu yawe. Izera
urakira, izera umwami Yesu uratabarwa, izera umwami Yesu urabohoka, izera umwami Yesu uragirirwa neza, kandi apana wenyene, n'abana bawe baratabarwa, n'urugo rwawe ruratabarwa, n'umuryango wawe uratabarwa, n'akazi kawe karatabarwa, n'ibyawe byose biratabarwa. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Izera umwami Yesu n'ibyawe biratabarwa, izera umwami Yesu n'abawe baratabarwa. Uyu munsi niba hari ikintu abantu babuze mu ishengero, turizera abakomeye, turizera abahambaye. Ukumva umengo kuba wowe uzinanye na perezida w'igihugu umengo urakomeye, ndabeshya, ubukomeye kuko ujya ni bishop mukuru wa kino gihugu. Rero iyo bishop mukuru wa kino gihugu muzinanye uba wumvugize ukomeye. Semeni haleluya. Hari abantu bemeye nanje ko ari bishop mukuru wa kino gihugu. Iyi ni bishop mukuru. Kuko nagomba ndababwire ngo burya naho pastor yo duhamagara cyane kanoni cyane na musenyera akaduhamagara akatubwira ati ejo ni kuwa mbere, ejo tuzosenga, cyane naho yovuga dimanche akavuga ati abakristo mwese basengera muri Anglikani mu Nyakabiga mwese muzoza. Ariko bishop mukuru agaca avuga ati ejo kuwa Mungu umuntu azosohoka muhira azokwibonerako nko kumvirana. Ako nakabaza. Haleluya, haleluya. Wo kwizerana ututelefona pastor ati pastor wumvise itangazo, nabaca kubwira ati naje wumvise rya musinzire tuzosubira hanyuma batanze irindi tegeko. Semeni haleluya. Uzinanye n'uwo muntu wo mengo urakomeye, ukizera yuko ivyo umubwira byose yogirana yobigukorera. Ariko nagomba nakubwire ngo harahagera kananigwa, harahagera gatsindwa, harahagera kaja mu ntege nke, harahagera nta gukorera ivyo wamusavye. Ariko Yesu aravuga ngo izera umwami Yesu. Uyo ni wamwizera arashobora kugukuriraho inzitizi zose. Ni wamwizera arashobora gutabara ubuzima bwawe. Ni wamwizera arashobora kugukuriraho ibya karande. Ni wamwizera arashobora kugukuriraho ibyo mu miryango. Ni wamwizera arashobora guharira ibyaha byawe. Ni wamwizera ibyananiye abantu arashobora kubigushoboza. Ni wamwizera ivyakunaniye guheba. Erega hari bitunanira guheba, siko? Umuntu agasenga agasubira akisonzesha. Ariko nagomba nakubwira nubwo wagerageje bikanga, uyu munsi ariko arakubwira ngo subira kandi umwizere arashoboye kugutabara. Subira kandi umwizere arashoboye gutabara ibyawe. Subira kandi umwizere arashoboye gukiza ubugingo bwawe. Ngomba gusengana n'abantu uyu munsi. Barangije ngomba kubwira abantu, mbega hari umuntu ari hano muri kano kanya yumva akeneye ubutabazi, yumva akeneye kubona Imana imutabara, yumva akeneye kubona Imana imukiriza ivyiwe, yumva akeneye kubona Imana muri kuno kwezi kwa gatandatu. Izera umwami Yesu urakira, izera umwami Yesu aragutabara. Nimba urimwo wumva utaraho ubuzima bwawe Yesu, uyu munsi niwo ngomba kutangurirako. Nimba urimwo wumva utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wumva utarakira uwo mwami Yesu atabara, wumva utarakira uwo mwami Yesu akiza, uyu munsi n'umunsi mwiza. Ni tariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu, turi mu kwezi kwa nyuma guheza kino gice ca mbere c'uno mwaka. Nurangiza igice ca mbere c'umwaka utaramenyana n'uwo mwana, nimba uri hano muri kino kibanza wozamura ikiganza cawe kugira ngo Yesu agukize nawe, agukirize ubuzima. Nimba urimwo uzamura ibiganza vyawe. Umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe, wakoranye muri kino kibanza, waje gusengana natwe uyu munsi kugira ngo Yesu agutabare, kugira ngo Yesu agukize. Nuko yakijije uno mushumba, nuko yakijije uno muntu uno mugabisha w'abasoda, nawe Yesu arashashoboye kugukiza, nawe Yesu yoshobora kugutabara. Nimba urimwo uzamura ikiganza cawe kugira ngo abakozi b'Imana bagusengere. Hari umuntu yumva yeho ubuzima bwiwe Kristo. Haleluya.
Imana iguhezagire, Imana iguhe umugisha. Nawe urimwo ntutangure kuno kwezi Yesu ataragutabara. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Reka dukomere amashyi menshi wa mwami wacu kubw'abano bantu bariko barahaguruka. Nawe ntusamare, Yesu aracyashoboye kugutanga.